kubona ni byari watanguye kwizera yuko kuri internet hari igikorwa umuntu yokorera ko kikamuha amafaranga. Yeah, thank you. Okay, no vuga bishku ku bijanye na internet. Ndibuka ko natangiye kugira gukoresha internet kugira ngo impa amafaranga. Nakoze business 2021 niho nari nkigera mu wa mbere muri kaminuza y'u Burundi. 2021 narakoze business ariko kubera ko ntari bwashobora kumenya ese internet idatanga amafaranga yatanga mu buryo ki kuko hari business usanga umuntu ariko arakora kubera nta bumenyi bwisha afise usanga agiye mu ruhombo kanaka. So naragize amahirwe ndaronka nashaka kumira ati Cynthia uciye muri ino nzira internet washobora gucika inzira nyeretse nayiciyemo kandi nabonye ko ofete gushika sindashika aho nshaka ariko ndi mu nzira. Banwanyi ba We Talk Business turabaramukije aho muherereye abari mu bihugu bitandukanye aho muri hose nibaze yuko mumeze neza. Get rich or die trying, never stop learning. Muri kumwe na Shadow nabazaniye umutumire uyu munsi si byabindi nabiheruka kera ariko uyu munsi nabazaniye umutumire agiye kutuyagisha ku bintu bitari biki kuvyerekeye na technology dimonde ingene yagiye evoliwa ingene yayibonye namwe muraza kudusangiza ingene mwayibonye dore turaza kuyaga ibitari bike muri We Talk Business dukunze kuba dufise ikivugo kivuga nti telefone yawe itunge rimwe igutunge kabiri. Turaza kumva icyo bivuga ko umutumire wacu ku mazina babita bande. Okay, ku mazina banyita Cynthia Nijimana. Yeah, turamukiriza abanwanyi bawe. Ayo niyo mazina abaje banje banyise. Alright, ndabaramukije mwese aba ariko badukurikirana nizeye ko mugowe neza cyenda guwe neza cyane. Alright, iyo numvise abakobwa keshi nzi batari bake bitwa ba Cynthia nkunze kubamenya muri business ariko sinzi yuko ndakivuze kubera mfatiye kubo tuzinanye aje yongera kubo tuzinanye izina Cynthia rifite n'isano he na business. Okay, thank you ku kibazo mbajije. En fait Cynthia nibivuga ko ibintu byinshi naragiye mu kanshi nkiri muri primaire nahoze nshaka kumenya eske izina Cynthia risigura iki kubera iki wasanga ba Cynthia dufise comportement zimwe ugasanga ba Cynthia ibikorwa bakora ugasanga ni bamwe ivyo bakora ivyo biyumvira ugasanga ni bimwe donc nagiye kugira ama recherche nshaka kumenya eske Cynthia bisigura iki nza gusanga iyo ari muri communauté akunda ko mushefu akunda kugira donc responsabilité zikunda kuba zigiri simutwara akumva abantu zeya abatwara. So en fait novuga byinshi kuzina rya Cynthia ariko kimwe nkunda nuko muri recherche nagize harimo akajambo ngo embauche chef d'équipe. Woja no kuri Google ugasicinga embauche chef d'équipe ugasanga bo yuvuze aka kajambo ngo embauche chef d'équipe donc chef donc w'abantu. Yeah. Aka kantu canumva Jesse gahise katwinjira mu kiganiro iyo umuntu avuze umushefu w'abantu eske n'abantu baba babonetse gute kuko muri kiganiro turaza kubona donc construction y'ico bita network marketing. Donc iyo tuvuze umushefu w'abantu icyo kintu turaza kucumvamo bifitaniye isano ni bumenyi wowe ufise muri networking ni bumenyi wowe ufise mumaze kuba urifise ukarikurirana waciye wisanga urikorera gukurikirana mu bijyanye n'iki. Okay, thank you so much ku kibazo mbajije. Nukuvuga ako kaje mamaze kugasangamo ka embauche chef d'équipe naciye nitegereza ahantu hose nagenda ca haba muri école primaire haba muri secondaire mu ma internat naciyemo ni gake je nashobora gusohoka ikigo nagiyemo ntabaye mu chef kandi igihe cyose natwara nta nyambibura gahonze ariko umaze kubona 70% avuga ati tu embauche chef d'équipe na uvuga ati je suis fier rya zina ryanje riri kunkorera ibi. Yeah, wonderful. Cynthia muri business woba warakubisemo amaso washobora kuvuga yuko
business ushobora kubona zishobora kuba zoshimikira ku giki? Okay, kuri business ishobora kuba nakubitijemo amaso reka mvuge bivanye n'iki gihe kuko sinavuga iby'ibihe bya kera no now kuko izubu nizo nacishije ko amaso zirashingiye cyane kuri technology internet nyinshi network zo gusanga business nyamba zishikiye kuri technology internet izo business zagukenera n'abantu cyane rwose ku buryo zo gusanga nta business yo online ushobora gukora atabantu office bivuze ngo abantu nibwo butuzi dufite kuri internet no kuvuga yuko business ikintu ca mbere iza ikeneye n'abantu. Aha, reka tubandaniza aho nyene. Iyo umuntu avuze yuko business ikenera abantu no kuvuga yuko n'abantu baboneka mu buryo bumeze gute? Kuko hariho abantu tuba turi mu mageneration atandukanye. Ko tuba turi mu mageneration atandukanye biba bisaba yuko bagenda baraboneka ku rugero rungana gute umuntu atahuza kuko numvise ko atangura business hanyuma abantu bakaza bakurikirana business hanyuma abantu baza gukurikirana business unyene business yakoze gute? Okay, icambere coco ubaza kugira ubwizigirwa mu bantu. Kuko udafise ubwizigirwa mu bantu niyo ufise projet irimo amafaranga abantu atabwizigirwa bakuziko ntibashobora following. No, ubwa mbere banza ubwire donc ubwizigirwa mu bantu nambara umuntu kwituye ni savuse kanaka so bikore n'umutima wawe wose utavuze ngo nakanda mukora service na mpembe nakanda mukora service dabo nyamba namukora service na amafaranga no ubwa mbere baza ukora ibintu gratuity kugira ubanze uronke communauté. Iyo tuvuze yuko umuntu aba akeneye icyambere ari confiance eske ko umuntu mukoreye service ata amafaranga guhaye hagati y'amafaranga n'ubuntu ni cyo ikintu umuntu yarakwiye kubanza gutanga kugira umuntu ahamagara umuntu? D'abord umuntu yakwiye gutanga ubuntu. Umuntu nibwo bwari bukenewe. Ubuntu. All right. Tukiri kuri cyo nyene cy'ikintu kiba gikenewe utubwiye ikintu cyambere gikenewe muri business yuko ari ubwizigirwa bukaza gukurikirana abantu bakaza gukurikira ubwo bwizigirwa bwawe. Donc ikindi kintu cya kabiri cyawe gikwiye kuba kiri muri business kugira business ya muntu itere imbere byose ubumenyi kuko abantu nimba bakwizigiye donc d'abord wa créer ubwizigirwa mu bantu kigira kabiri gira ubumenyi kuko umuntu nyamba guforwize afise icyo ashaka kugukuramwo nta muntu akurikira umuntu w'ikijojo no ntigikunda ufise ibintu ushobora kubaha ivyo ubahera bagukurikiye ni duplication ivyo ufise bibahe namba abantu baguforwize hari aho ushaka ko bagera bivuze ngo nawe ivyo ufise bibahe donc ubashitse ku rugero ushaka ko bashikako. All right. Iyo umuntu yumvise gutoka business kenshi dukunda kuvuga business zishimikiye kuri internet. Kuko twabonye technology yose agenda araza agenda ari base cyane kuri internet. Niko biri. Donc umaze kubona iki kuri internet? Umaze kubona ni giki uvuga kuri internet? Umaze kubona ni byari watanguye kwizera yuko kuri internet hari igikorwa umuntu yokorera ko kikamuha amafaranga? Yeah, thank you. Okay, no vuga bishku uko bijanye na internet. Ndibuka ko natangiye gukoresha internet kugira ngo impa amafaranga. Nakoze business 2021. Niho nari nkigera mu wa mbere muri kaminuza y'u Burundi. 2021 narakoze business. Ariko kubera ko ntari bwashobora kumenya ese internet idatanga amafaranga yatanga mu buryo ki kuko hari business usanga umuntu ariko arakora kubera nta bumenyi bwinshi afise usanga agiye mu ruhombo kanaka. Rero nanje byarabaye kubera ko nta bumenyi bwinshi nafise kuri internet sanga nagiye mw'ivyo bihavura bica bigira iki bica bimpomvye. So internet no bivuga ko byinshi ariko umve iyo 2021 maze kuba noja muri business nkahomba naciye mvuga ati ese ko bavuga ko internet itanga amafaranga j'ai besoin de connaître est-ce que inzira umuntu yoshobora gucamo akinziza amafaranga kuri internet ni inzira nyabaki cyarangura rero kugira ubumenyi kurodera gusicinga ndondera ubumenyi jya no hino nagiye kubitora na cyane ko hajya nagiye umuntu azo kubesha ngo arakoresha internet atazi no gutipota telefone
si warubizi hari umuntu ashobora no kwestara WhatsApp atari capable we nawe ugashaka guca amafaranga kuri internet no kugira copie kore jewe ndetse timu wanje bivuye na business nkora online usanga umuntu kugira copie kore biramugora is very hard kuri we biragoranye bikaba ngombwa namubwira nti copie kore ikoguko uwo muntu ugango ashaka guca amafaranga kuri internet oro ushaka guca amafaranga kuri internet uricara ukiga ukarara amajoro ugasoma ibitabo ibi na biriya kuko hari abantu baciye amafaranga kuri internet dushobora kwigirako wibuke yuko twigira kuba bishoboye uwananiwe nitumuraba abananirwa bamaho ariko ababishoboye nibo duhanga amaso so naragize amahirwe ndaronka umuntu ashaka kumira ati Cynthia uciye muri ino nzira internet washobora gucika inzira nyeretse nariciyemo kandi nabonye ko ofete gushika sindashika aho nshaka ariko ndi mu nzira ndi mu nzira all right ati 2021 niho nashobora kuba no menya icitwa na internet yuko gishobora kumuha amafaranga gutanga amafaranga ariko hari abantu benshi baco biyumvira kuko ibi ni ibiganiro bizobonwa n'abantu muri kazoza abantu bafise uyu munsi imyaka 10 batarabaho baba bashaka kumenya ati cyane yuko tuba twakuriye mu bihugu cyane yuko tuba twakuriye mu bihugu bavuga ngo kugira umuntu abe hategeza gutungwa n'uburimyi n'ubworozi ubundi niwe yavuze nti ahubwo nigeze gusoma igitabo kivuga ingo n'imiryango bavuga nti iyo umugabo n'umugore bagiye kubana bakora akazi kamwe par exemple bakora nko muri banki imwe cyangwa bakora akazi kamwe ati ubwo rugo ruba rufise amahirwe make yo kuzobaho igihe kinini ati kuko igihe ako kazi gaheraranye umwe kaba gaheranye n'ubundi justement aho urumva ufite twibuke ikintu kimwe cyane kugira ngo dushike aha haraho isi yatanguriye icambere no kumenya ico bita evolution du monde ese isi yagiye irevuriwa gute kugira ubu twumve yuko nkuko ubivuze ati umugabo umugore barabana bakora for example muri banke bose mugani abo bari amahigwe make cyane gushobora gutunga umuryango n'ikibazo d'abord no gutahura ese isi yagiye irevuriwa gute na cyane cyane ko Jacques Ma yavuze ngo aba iretre s'abantu batize now aba iretre s'abantu batize ahubwo umu iretre ni uwo muntu atazi iyo monde irikiraja akakanura kumva umu iretre s'umuntu atize ntabwo no muntu atazi monde ahigeze niyirikiraja kubera ko uza gusanga umuntu reka ndabijistifye uku ni Jacques Ma yabivuze kubera ko uza gusanga umuntu ubu ariga uravyumva Mr Shadow ariga arahiza humanité arahiza université hari n'ubushira ko na master waza kura ugasanga ni wa muntu nta na 2 million nta na 3 million arafata ariko ugasanga wa undi yagarukiye 6e ubu ari capable kuba yagura parcelle ari capable kuba yo kumugore 5 million ari capable kuba yagura imodoka ugaca wiyumvira ese wa wundi yagiye ku ishuri agaheza ari hajya nta na 3 million nta na 5 azoheza ishuri agenda kuba umukozi wagenda kuraba ugasanga afise imyaka nka 35 ngaha ararosa akazi ubuza gusanga bapasona a50 none uwo muntu azoba marika umuryango ubona uko vyumvikana yuko uwo muntu yavuze ngo erega hari hijya mu gifaransa bavuga yuko ngo kirezira gushira amagi yose mu gitebo kimwe burya n'umuntu iyo ahereye ku mwaka wa mbere ashika ku mwaka wa 30 yishinze ishure gusa eske biratandukanye n'uwo muntu abafaransa bavuze ariko benshi muri Afrika niko bameze eske niko bategeza kumera siko bategerezwa MTR business niko biri ico gitabo cyanditswe n'umwanditsi muzokira abantu bakunda gusoma ibitabo Berias Valeur MTR business nimbaje kwishure kundi kuguru muri business ariko kandi hakabone yavuze ngo do 18 à 35 c'est l'année de construire ou de détruire toute la vie burya iyo ushikanya 35 atana 10 million musore cyangwa mukobwa urashira mu minwe ese witeguye kuzogira kwinguvu ziko ziraguherana erega ku myaka 18 ni umuntu afise inguvu kandi wamengo twari dufise imigani iduhimikiririza kuba
kuko mu migani y'ikirundi hariho imigani ivuga ngo igiti kigoroka kigira igito kikiri gito, kandi iyo bavuze umuntu muto naho n'umuntu aba ari muri mwe de 18. Donc dufise imigani itari mike wamenga iduhimikiririza kuba twozamuka hakiri kare tukiyumva mu gukora ainsi de suite. Mugasha dusanga muri Afrika kiriko bimeze. Attention, dufise ikibazo muri Afrika, abavyeyi baratubera intambamye. Iki kintu ndakivuze umuvyeyi ari hano anyumve. Muri Afrika dufise mindset itubwira ngo umwana wanje niga gaheza humanite akanzanira diplome nzishima mu bandi bavyeyi. Okay. Naje ko university na gato university ya leta canke mu nsomesha privé hoho nzoba ndenze. Iyo ni poor mindset. Abavyeyi bariko baranyumvana bazonyumva. Iki kintu mucumve, muri Afrika dufise ikibazo yuko abavyeyi bashaka donc abana babo bagende uko bashaka, ntibashobore kwiyumvira uko ibihe biriko birahindagurika. Abavyeyi twebwe bacu bakuze mu gihe isi barayirima nta angeri, nta vy'amase, nta ikimbuka, bakabaho umugabo adafise no mu mutwe yifitiye itongo akarima neza akagaburira umuryango. Ariko ubu iryo tongo nabo rifise rirakenera angeri, sivyo? Rirakenera abakozi. Tukibukanye yuko iyo angeri si aza kuba yihinguriye, niyaza kuba yaguze. Uza usanga ubu kugira ushobore kuba wotonga umuryango mu burimyi biza gusaba yandi mafaranga. Rero abavyeyi bacu muri Afrika bagaca baza kutubwira bati mwana wanje iga heza humanite, heza universite, ukamengo niyo fierté yabo, niyo fier yabo. Ariko ugiye kubiraba umwana nguyo arahejeje, baza kubibona iyo umwana yaje universite wamana agacagaruka ku muvyeyi. Umuvyeyi acatagaruka gupambana ngo ndiko ndarondera wa mwana wanje ngano yicara. Why? Kubera iki abavyeyi tudategura abana bacu kare? Ikirenge kimwe bagishire ku universite nyamaje humanite, hama ikindi kirenge arabe utuntu abarakora, abariduza, abarimenyereza. Hari ikintu canangaje, umwana wa ruguru donc muri rirare arashobora gusiba kuja kw'ishure kubera agiye kuragira imene. Ubwo umwana wo mu gisagara arashobora gusiba kw'ishure kubera iki? Ariko araraba televiziyo. Niyo mpamvu za gusanga mu gisagara abana baho reka mvuga uretse ubu bariko barevuriwe kubera ko technology yaje. Ubwambe mu minsi yahera abana baruguru nibo bahora bafise ivyumviro binini cyane, donc vyagutse. Ariko ubu ni konti uwo banyagisagara kubera internet yaje, abanyagisagara nabo wa mwanya baramara kuri televiziyo ubasigaye bawumara bari donc bari muri telefone, shaka ariko yubakira utuntu kuri Facebook, yubakira utuntu kuri TikTok. Ariko umwana wa ruguru ivyo bizomugora. Zamene yahora aja kuragira ubunone ko bazigirira mu nzu zanka zitakija ku ntuze ya kugasoza. Ni kibazo rero nako navuga ku mishake abavyeyi turakwiye kwiga gute twoshobora gukuza abana bacu. Tureke kumva ko umwana niyanzanira diplome akwiye ku universite arivyo bizotuma gira icubahiro mu bavyeyi. No, ikizotuma wewe muvyeyi ugira icubahiro mu bavyeyi nuko umwana wawe uzomukuza ukamwereka inzira y'iterambere uko ashobora kubigenza. Sero yicashoboye bya. Sero nicashoboye. Yes, kuko umuvyeyi urashobora kubona umwana wawe talent afise. Iyo talent ukayimukurizamo. Umwana wawe nagira amafaranga, nagira ico yimariye. Uzovuga ati byukuri ndafise. Wenye ntuzobe abantu bazokugira ati nakawe yaravyaye. Imagine mugani ubu abantu bariga. Usanga areje university ruguru. Ndatanga example nkanje abatwiganye. Shado sindakubesha. Je nashite université 2021. Ariko ubu abatwiganye numwe n'ikimanyu asigaye mu gisagara. N'uhari ni wagize amahirwe muri Plebose acacuruza rimikaje. Cyabure ubundi yagize amahirwe nuwa ciyaronka famille ajamwo uba atekera famille byo kujya abana iki. Bako buzima uba bandi nabo urumva size kubaza bigize big deal baciye bavuga ati nta wundi muhinga reka ndaho umuhungu tuvyumva kumwe nje kurongorwa. Ivyo ndavuga kubera iki? Hari bitwengeje hajya ndibuka twe mu kabiri hari abakobwa hari amakouple twa dusanzwe tuzi mugano ubu turahejeje babakobwa bari kubagira mariage. Jangiye kura basanga bagira mariage si babandi bari tuge ucubana ko
donc hari ivyo yatinye guhura navyo mu buzima ivyo twabakobwa turiko turacamwo tuvuga ati reka mpambane ndabwira nobaho ndabwira no kwiteza imbere we yavuze ati no reka nje ku mugabo kuko hari abantu bafite mindset of ati umugabo ni vyose ariko nawe siko biri n'umugore arashobora kuba vyose ça dépend de mindset uko yayikontroye siko biri. Alright, hari ikintu twavuze ca technologie du monde, hari ibintu bitatu ngira ndakubaze numva icyo bivugako. Harabayeho technology ya intelligence artificielle, aba technology ya blockchain, aba technology ya MLM. Tuvuga yuko ayo ma technology yoba yagiye arakurikirana gute, yoba yaje gute? Okay, merci beaucoup ku kibazo majije. Ntagiye kure hari ku bantu bakora MLM ikintu baragitahura icyo bita evolution du monde. Iyo muze evolution du monde muce mumva uko isi yagiye irevuriwa, uko isi yagiye irevuriwa, isi yagiye irevuriwa gute. Ubwa mbere turabizi ko no mwishuye twabyize aho abantu bari batunzwe na chasse ekeyet. Donc abantu bari bahari ico gihe baraba nomade. Abo ba nomade rero wasanga uno munsi bari ngaha, donc bari mu mwakano gace, barafasha ibikoko byako gace, baravyishe, barariye ivyamwa vyaho, barariye, barabimaze, ejo barungurije ahandi bamaze kuba ejo barungi Dento abantu bagiye baragwira ugasanga bagize rotu hahandi bagasanga hari abandi bantu bahaje. Urumva ko inzara yacitangura kugira iki gutera kubera ko bya bikoko bya bitanguye kugabanuka kuko abantu bariko barabandanya bagira doke biyongera. Ico kimaze kuba bacogira cotera uruhagarara abantu baradekuvuye gute twobandanya tubaho. Hacaza agriculture et élevage. Agriculture et élevage gute ico gihe abantu harageze bafati no ubu nindisubira kwimuka tuba dushinga uburimbi nk'umuntu umwe mugabo akavuga ati jewe urubego wanje naha niko vyari biri. Umuntu akavuga ati n'umuntu aje agasanga ahantu harashinze asavuga ati uyu ahantu hari umuntu yafashe reka je fata handi gutyo abantu baca biga kurima baca fata bya bikoko bahora bahiga babihiga babijya ahubwo barabifata abo batanguye kubitunga bafata inka barazitunga, impene baratunga, ingurube baratunga, inkoko baratunga. Urumva batangura rero kuvuga ko kwiyevuriwa muri ubwo buryo ivyo bumwe no mande babivamwo vyavyamwe bahora bagenda batora hariya aho bavuga ati reka ivyamwe tuze turavyiterera ukuntu ivyo bimaze kuba kurima abantu barabaho baratunganirwa. Ni ca gihe wasanga jewe turima ibiraya nye namwe muri ibigori ndakeneye ibigori kintu ca troke jewe ndaje wawe turagujije. Urumva ko ese girevuriwa after hagiye kuza ico kwiga cajana n'umuzungu. Donc umuzungu sinzi ko yagize yaratembereye sinzi aza kuza muri Afrika sanga abantu batunzwe uburimyi n'ubworozi. Umuzungu ashitse ngaha ico yakoze yazanye ishure azana na industry zaza ico gihe cari uko donc ubwato kugana ugwagwa izo ni industry za Kirundi izo nizo zari zihari. Ariko umuzungu amaze kuza yazanye ishure evolution du monde. Rero ishure rikiza haraba abantu bataritahuye nibaza ko ivyo ushobora kubibizi mu mateka yaranze abanyafrika. Hariho bavuga donc babonye umuzungu turabizi ko baravuga ngo umuzungu arajyana, niko benshi babizi bari babizi ico gihe umuzungu arajyana. Umuzungu yaje avuga ati reka abantu batambara tubambike. Umunyafrika wamaye muzu agatati ibi bintu nibiki hanyuma umuzungu avuga ati reka abantu tubagumeko azana ishure baje gutora umwana nk'umuzungu akaza gutora umwana ku rugo kuko baza ubwa mbere baza kubatora umuvyeyi akamunyegeza atagomba kumurira umwana. After abavuze ati reka twige bakaja ku ishure après imyaka 16 batangura kubona bantu batanguye kubaka amazu y'itafari rihiye evolution du monde. Bantu batanguye gucura umuyaga nkuba gutahi wabo. Muri ico gihe ishure ritangura kugira valeur. Ishure ritanguye kugira valeur ngo aho na yama industry acatangura kwaguka aho umuntu yaheza ico gihe ishure
umva agitora urupapuro rw'umutsindo ahubwo yaheza kurutora amubwira ati wewe kuwa mbere uzutonde aha kuwa mbere uzutonde aha ngaho abavyeyi batarumika abana babo kwishure bafate umukobwa no kurongorwa umuhungu narimira itongo nagira iki natutura nagira iki batamwe gono wa mukobwa wa nakasigara umwigisha wa mukobwa wa nakasigari umuganga noneho abana abavyeyi bacu batangura kujana abana babo hehe ku mashuri uzicabaye baciye batangura kujana abana babo ku mashuri abantu baca batangura kwiga ku bwinshi none rero urabe abantu batangiye kwiga ku bwinshi uzibazo shashe kiba bwabuzi abanyeshure baheza baca baja gukora bwarabuzi hama kubera ko evolution kiraza baca bavuga ati none amashure ntibakereza mu 12 ubaza baheza mu 13 mu 14 ngaho rero barabibandanije ubu na universite umuntu azomenyekana ko qualifié kuko yize universite ati none kugura kure muri banki uko waciye master kugura ubu mudeje ubu directeur kanaka nuko bufise urupapuro rwa lisansi uravyumva gutyo avy'amashure bitangura kugorana biza biragoma gutyo utangura kubona yuko aho abavyeyi bacu baduhumirije tuja kwishure bamaze kubona akamaro k'ishure bitanguye kuguma kubera twese duciye tuza kwiga noneho ubu nibaza ko hari abantu batakirima ngo kazaza keza kari mwishure we nawe wavyemeza burya kazaza keza kari mwishure kari mu mutwe w'umuntu kazoza keza kari mu mutwe attention abavyeyi mucyumva ko yuko akazoza keza kari mwishure muri beshe kuko ubu ndisire shado niyo umwana utomujana kwishura ngo ujya mwisha mukurikirana je nk'umuvyeyi nkabatije umwana wanje ngoma ndamfollowing ndamwigisha gusoma ndamwigisha kwandika ndamwigisha indimi everything ndamwigisha ibiharuro abimenye nimba guharura comptabilité gukora gushika ku ma miliyardi kwiga icongereza igifaransa nkabimwigisha nkaca ndamujana muri industry ya technology uwo mwana burya nazo muhigwe kuko icyambere azobazi gukomunikana n'isi yose konetrera range niko biri icya kabiri peut-être muri uwo mwanya wo kubana nawe kugira iki uzoba waramweretse avantage yuko yobandanya ishure canke atori bandanya nivyo yobandanya na rero niko nabwiye ni abavyeyi mureke kwishinga kubwira abana kumva ko mwogihugu mbwe abana babanye bazanye diplome ese bazanye diplome bakabazana zanuze za master zande ariko afite ubuzima bukagorana cyo bimaziki shado nana kimwe abavyeyi muri Afrika dukwiye kwiyumvira gute umwana wacu no mumenyereza gutangura ubuzima bwo kwibeshaho atararenza imyaka 25 agishika kuri 18 agatangura kumenya kwibeshaho urazi kuja kubwira umwana kuja kwibeshaho ngo nuko yajeje university ngo tangura urondere birabishe kubona umwana igeze gusoma ahantu bavuga ngo birabishe kubona umwana baza regidezo ngo ijana ngo fagitire y'amazi n'amatara hanyuma ngo bayishikana ngo akaca avuga ngo abakuze ngo siho bari ngo muraza kuyigarukana kandi ibyo ujyamba karivuga yarahejeje kaminuza kada gutera inkuru igihe kimwe twari muri salle informatique ibi bivuga ngo bakunda kubivuga nka blague ariko si blague iyo bavuze suri bari bavuze ibintu bya suri uwo muntu apana byo ngo vyabaye blague turi muri salle informatique turiko turiga suri imbebiri hehe hano imbebiri hehe can you imagine donc tugeze mu gihe aho biba ngombwa yuko dutahura eske igihe turi mu nicahe nigikinorereshamwo umwana we wanje memeriza n'abavyeyi iyo turiko turigisha abana tubaze turaba eske bigeze unebiki langue y'icongereza iyo langue iragezweho cyane abavyeyi bubandanya mwigisha abana banyu kuri ntunze ku ma école francophone cyo sindabumva kubera iki nuzo internet nyinshi iri formule mu congereza icongereza niko cyo kiriko kiradomina sinasa ko mwigisha abana banyu igifaransa mugiye ko pa oublier yuko icongereza nibashire hambere nibashire ubwa mbere icongereza abarico
batangura kugira nyambara amashure ari systeme anglophone jewe nabane wanje nzavyara nzorondera mu Burundi nyambara nzobanisha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze kuko is possible birashoboka kuko bigeragejwe birashoboka nage umuntu umaze kubesha ngo vyananiye ese wabigerageje daboro gerageza urageze birashoboka twavuze technology ya blockchain bavuga technology ya intelligence artificielle ivuga ku iki muri kigihe cyane intelligence artificielle okay novuga byinshi kuri intelligence artificielle hari abantu ngaha bakunda za YouTube hari abantu bakunda za TikTok zakunda za Facebook tujya tuntu tuba twenza tutweza abantu tudutweza mumwe twayesa yutumwe twande uza gusanga dukogwa na intelligence artificielle na cyane ko ChatGPT yarafasha abantu bariko barakoresha nuze ama Facebook bakora tujya tunuzeya tujya tuimage usanga tuko tatwenza abantu ndaute intelligence artificielle nibaza ko byo havura binagorana nako ushobora kwivuriwa muri internet all right Cynthia uravuze ibintu by'inkoramutima ingene isi yagiye evoriwa cy'abavyeyi bokora ku bana babo iki n'iki hari business abantu bashobora gukonsumiza zikabagira akamaro hariho content creation iyo tuvuze content creation ni cyumviro gitera umutwe wa muntu hanyuma akacubaka soit par video akacubaka par message soit donc mugabo kitaske iyo content aza kuyitransmeta ku ma platform nka Facebook, YouTube everywhere biravana na forum irashaka eske urabivuga kwiki cyane cyane ndashimikira kuri content creation urabona yuko yandikiwe bandi tuvuge kuri iyo technology ya content creation yandikiwe bandi yandikiwe abakuze yandikiwe abakire bato yandikiwe bandi nta muntu umwe yandikiwe ibyo kuko uza gusanga iyi content creation uza gusanga n'abasaza hanze umuntu agenda yunamye utavuga ngo ni systeme robotique arashobora gukoresha content creation arashobora kuyikoresha umwana muto nkunze kubona ngaha mu Rwanda umwana bakamukoresha akana gato kataramenya no kuvuga byinshi kakibwa bariko baragukoresha iyi content creation ça dépend na ntuze ya nuko uyo ariko aramukoresha ariko aravyitwaramo ntawe yandikiwe umuntu ari we wese afise kuyikoresha abo ukiri muto abo umusaza abo umwana aravyemerewe ijambo rimwe ku bantu bakunda gukoresha content abantu donc ijambo rimwe wobwira abantu bakunda gukoresha social media donc novuga ni mu ku parambiance so nuko hari abantu benshi dukunze kubona imbuga zabo Facebook za cyane muri Afrika haguye TikTok gusanga umuntu twatirimba twimana uzuna abakobwa rimwe na rimwe bigirisha utuntu abahungu iki hari abahungu bamwe usanga bwati jewe basi menyekane ugasanga babikoresha mu bintu by'uburofa oro izi mbuga zaje kugira ngo abantu baciye ubwenge bazikoreshe mu kuzicisha mu kuzivyaza umusaruro donc wowe urashaka urakoresha YouTube reka kuyikoresha kuri Snapchat urakoresha Facebook reka kuyikoresha muri joke no na cyane yuko ushaka guca amafaranga kuri zino mbuga reka kuyayata ahubwo icyo ukora menya ese gute nshobora kubyaza umusaruro zino mbuga nifashishije ibi nibindi nimba ni content creation YouTube video ni amajambo y'Imana ni kuvuga ibijanye n'igihugu donc sinzi ni kuvuga kubijanye na sante uravyumva ni gute nashobora gukorera mu uyu muce hanyuma nkavyaza umusaruro izi mbuga nkaronka abantu ba following ariko nkuko ariko arambwira ati abantu bakoresha ama réseaux sociaux mu kujokinga iyo uvuze ati wihaye donc ingingo ufata je mu ndazikoresha mu guca amafaranga haca bana principe yo kwikoramo kuko si handi ucuvuga ati ndapubliya mu gitondo ndapubliya ko nshaka no uraraba ndabikora mu masaha yahe donc hacaje muri cigwa cyo kumenya gute no bikora kuko ubushaka gwiriki kubivyaza umusaruro ubikora atashaka kugira niwe amasaha yose ashaka gushira ko nindwi heze ariko noneho izimbuga kuba zaraje tuzivyaza umusaruro all right Sente utuyagiye ibintu byinshi kandi byingira akamaro nibaza yuko
nibaza yuko abazokumviriza ikiganiro bazovuga nti wow hari ikintu tungutse. Ariko nize ntambamye muri Afrika abantu bakunze guhura mu gukora business runaka mu madomene atandukanye? Okay, kuri kino kibazo abanyafrika turakunze guhura n'ikibazo kinini ya cyane mu Burundi bwacu. Cyane mu Burundi bwacu turafise ikibazo cyo gukora kuri internet kuko uza gusanga reka ntange example nk'ubu ryari namye ndaba ninjiye murano ma wallet atubikira abika donc udufaranga twatana hato tw'abantu ariho ama wallet ngendanwa narinjiyemo shaka gukonvertisa mu mafaranga yacu y'u Burundi. Faranga y'u Burundi ryacu ndaribura. Ariko ndonde y'abanyakenya ndaribona, y'abanyarwanda ndaribona, y'Abatanzania ndaribona. Ariko mu Burundi ndaribura bivuze ngo Burundi turacari hasi cyane. Nimba tukiri hasi rero birakwiye yuko donc dukura muri mindset tukamara none bajya nabo vyagenze gute cyane ko ivyo navyo zo gusanga na leta nawe babidufashamo namba kugira ngo iyi donc ifaranga giye kujyandikwe mu mawallet kanaka nuko usanga na leta yabigizemo uruhara niko biri urabibona nk'ubu nko muri izi za Kenya za Rwanda usanga abantu bagiye guhaha bagiye gusuma bakoresha ntuzeya ni technology na internet ni nyanya ni renga nta vy'amafaranga y'impapuro natwe ngaho mu Burundi usanga umuntu agiye gura umwembe umuceri ibintu by'ibihumbi 100 sokora impapuro turacari nyuma cyane ivyo roza usanga n'igihugu gifise kugira ico giterereye mu iterambere rya internet bizareye ko byose bizoza kuko ndibuka mu myaka iheze basanga niki no kugura umuyaga nk'umuntu yarinda kugenda mugabo uyu munsi ahugurira haherereye bikarangira. Ikindi naco kiba gisigaye nuko ikintu gishasha kibonetse cyofasha igihugu aba ba content creation bakacamamaza bose kandi bumva yuko atari kubw'inyungu zabo ahubwo ari kubw'inyungu z'igihugu. Alright, Cynthia numva mengo namushimira bivuye ku mutima uko watuyagishije hano kuri Wito Business. Thank you. Tutararangiza ariko reka mbwe kantu kamwe hari abantu bakunze kumbaza ndabaza ko mfite aba follower reka mvuge kuri WhatsApp ko niho nkunda kugira nta mbuga ndagira zishobora kuba zogira ariko very soon I'm coming. Alright. Ndaza ni kuvuga iki hariho business online zitanga amafaranga hariho gratuitement izo za gratuitement zisaba mu mutwe ubumenyi harizo dukora gratuitement kandi ukora amafaranga hari umuntu akunze kumbaza none Cynthia urabona ahuba umukobwa twanuri ngaho umwanya munini ya ntushaka n'umuntu akuvuruga uri focus kuri telefone uri mubiki ndambwira mba ndi mu kazi mugihe nabashaka umuntu amvuruga nkoroga ntashaka n'umwana avugira mu gutwi mba ndi mu kazi ishura cyumva no kuvuga iki rero business online ntabwo munazo kubira ngo business online zose zisaba imitahe no ari nizo zidasaba imitahe ari nizo zidasaba imitahe ariko kandi cyeshora kuba nzi izidasaba imitahe akaba n'undi ariko aradukurikirana azi izidasaba imitahe karazikora urashobora kwandika muri comments abantu bazodukurikirana baradukurikirana cyo bati iyi business nta mutayisaba kandi abantu bariko barayironkamwo amafaranga. Icyo kintu uvuze yuko ari business umuntu arashobora gukora atamutaye yakitanguje hari abantu benshi batashobora kutagitaho ariko ndibuka yuko tuza gutangura Wito Business twatanguriye ama live menshi kuri Twitter. Icyo gihe twagiye kuronka Murundi adushingira intahe yuko igihe yatangura content creation yarafise inikima telefone nayo je sinkifata nk'umutahe kuko presque everyone arafise telefone. Yafise telefone yavuze nti donc jewe bamwita John yarafise telefone hanyuma akacafata igiti kimeze nk'ipago agashiramo ya telefone hanyuma akagenda arakora iki arafata video kugezana n'uyu munsi niwe mu Burundi umwe rudende dufise akora content creation mu Congereza ku mbuga ziwe kandi zirabwa n'abantu benshi amaze no kusuguruka ibihugu byinshi umva yaratanguje umutahe
umutahe yarawufise ahubwo yagiye kumenya atevye yuko umutahe yawufise umutahe rero hari abantu benshi ntabuciriyemo hari abantu benshi bavuga ngo business online ajya n'amadayimoni ndabisabisha n'amana wena ngo nka tripota ngo nkaro nk'amafaranga ngo ajya n'amadayimoni mbe waruzi ko hari umuntu nigishije business online gratuit arakora business nta mafaranga ari bwamuhe kuko urabona ko bwa mbere baza gukora ugakora ati amafaranga uri koraronka mu nyuma arambwira ati Cynthia jo business nazihevye ndamubaza habaye iki wabiziragenza gute ati urumva jewe nabajije abo dusangiye kwizera bambwiye ko ivyo bintu no kuri atari vyiza yego iyi ni ngorane dukunda guhura nayo uri umupasteri uzokumviza iyi video uzoyibona abapasteri mureke kubera intambamyi abakristo mwamurongoye kubwira abantu ngo ibiri kurakora motifu ngo n'umuyaga ngo ni amadayimoni mwibuke na rimikashi kiza twavuga ngo ivyo bintu ngo n'ibindi by'abavyete turi mu mayentayina baduha ijya mihora y'amanze y'abaje gratuit ngo ivyo ngo n'amadayimoni ngo amafaranga mu muyaga rero n'ubu jewe imvuze ntindakora business online gratuit harambwa ati Cynthia ayo amadayimoni winjiye muri 666 hari uraho yabibwiye Cynthia nukura abantu abapasteri nanje ndumwizera ariko turabe isi kitwerekeza hehe je urazi ikintu mbona cyane abishura ati nimba uvuga ko bino bintu ndiko ndakora ari amadayimoni urakoresha WhatsApp yes birabasha gukora nka audio kuri WhatsApp yawe hari kwiki ashaka kumwatira ko foto yanje nti fata ijya foto yawe muri muvinge ntuzosokora nka audio ntuzosona kwandika message ntagira ikintu nakunze sura gukoresha internet muri ico gihe uza wirinze isema daimon mu gukoresha WhatsApp stati nuze ya profile yawe kishako foto yawe ugukoresha Facebook uvuga ukoresha foto yawe nawe rero mpavura ndagufata ndagufata amakoresha ama daimon nimba ubikoresha menya ngo nanje ibi ndabikoresha nkabivyaza umusaruro rero abantu donc ukwizera kuratandukanye I know ariko tureke gufata abakristo bacu tubajana mu ntuze wavuze ibintu vyije ari ijambo ryansagaye mu mutwe ati ibintu byose bishoboka bigeragezwe birashoboka alright Cynthia ati abashaka kuba bo gukoresha telefone ya bakayicisha amafaranga atamutaye bashizemo ati veye venir umutaye umwanya bavuga ngo tayi mizima mugabo hariho umuntu umubaje ati muri ayo masaha 3 umaze batakaje umwanya ngana gute atawugusigurira mugabo ijana yatakaje mu myaka 3 akaba yo kubwanye n'uwe ndacyagize mbeshado waruzi ko donc kugira ubaho hano ku isi turakeneye imana nivyo ariko turakeneye amafaranga ujya ifite amafaranga d'abord man imana arumva ibyo ni gratuit ibyo birazo ariko amafaranga nta kintu kimatogo ngize imisi nitekereza ariko ikirundo kivuge turufise abakobwa bitahuye baja mu bigo byo hanze none dufise ikibazo cyuko mu Burundi abahungu bariko batabasheri babo bakurikira abasista bayarondeye ikibazo gica kizani iki bimwe bahora bavuga ngo umukobwa no kwicara imbere y'iziko umukobwa no gukubura umukobwa no kurabura urugo no ahubwo umukobwa yaragerageje arabura nawe ko bishoboka ko ashobora kuronka amafaranga kuruta umuhungu ko ashobora kuronka amafaranga kuruta umuhungu zo usanga rero so reka mvuge iki kintu ujya dusigaye dufise ikibazo yuko abahungu dusanga ubinebwe mu Burundi ndabivuga ko ndabizi turafise abahungu b'ibinebwe uza gusanga ubu abakobwa nibo bariko bapambana abandi amafaranga abahungu nabo bicaye hari abahungu maze kumva abahungu benshi bavuga ati jewe umukobwa atindiza amafaranga ntabona ko afise ikintu akora kimwinziriza uwo sinageza kumuresha ariko kandi nanjye ndi umukobwa hari abahungu bambwiye yuko bamati Cynthia nyimbo utari kapapa ko waronka aya mafaranga je ni kuri gukunda ntabiyemo bivuze ngo kino gihe turimwo shadow urukundo egara amafaranga okay ibimuje kuvuga ngo nkundisha umutima ariko hari ico nabanje abavyeyi nabo reba bakobwa gacha bajya umura urabona abakobwa ariko bararongo gubo umuvyeyi abanza kubaza ese ujya mu ngakora iki umuhungu yabafise nk'iposte kana ka muri leta abavyeyi bacha bati naka yarose umugabo umva iyo mindset dufise aho kumvuga ati ese umukobwa wanje nawe kwagiye yamaziki
vyari bikwiye yuko nyamba indwi iheze umwaka uheze wekoje ahantu ukirimbura n'amaziki n'amaziki niwe rimbura ugasanga ntaco wamaze wewe wiga imihari apana kuvuga ngo umugabo wanje ngo azomarira iki umugore wanje azomarira iki irimbure ku gateko iwawe n'amaziki kwimenya wewe nawe wewe donc ukimenya n'amaziki ni umukobwa je ndi sente nga n'amaziki nkiyumvira n'amaziki niwe bare ico wamaze siwe wakimariye hari nabo wakimariye kumwe ukunda kumbwira hari ico nkunda kukigira ko ti wowe Cynthia no nk'amafaranga 30% z'abarizi wawe mwese 30% zosanga nabagenzi n'umuryango niki aho niho nzoshaka ati fisi ico namaze mani majambo umuntu agira ico yamaze mu gihe afise nico yamariye abandi alright reka turangize ikiganiro nizere yuko mwahakuye inyigisho zikomakomeye kandi nyinshi abashaka kuba bumva ati ni gute ndumwigeme ndisuzugura ndafise telefone ushobora no kuba ufise iPhone hari ikintu ntakunze ugasanga umukobwa afise iPhone ya 15 miliyoni ari fotora yo kwifotora gusa mugabo agaburirwa n'umuvyeyi afise umutayi w'imiliyoni 4 imagine sabress donc tumushimire umutumire wacu kuvyara tuyagishije kuvyara twigishije jewe nari nahezagiwe bikomeye wamenye nitworangiza ariko kubera n'ubundi mwanya next twifise turangirize nga ariko abashaka kuba bo murondera bakayaga kuri business runaka izorohera abakobwa izibagora izarizo zose zo bokoresha amafaranga izo bokoresha iki kameme bamuhamagare hano kuri We Talk Business ni kimwe mu byo dukora uhuza bashoboye iki n'abandi bariya bagikeneye alright akajambo kamwe akanyuma abantu dukwiye kugira independence financière kuba muri kino kinjara ukorera umuntu uri umukene w'ejo hazaza uno munsi nyambara ukongira za 5 ari mu mutwe hiwawe uri umugwiza atunga w'ejo hazaza independence financière alright bana wanyu ba We Talk Business ciao ciao